Komine ya Gitega ifadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu Union Européenne, ONU Femmes, FINUAP hamwe na GWS Trend yaratunganije kuri wa gatandatu igenekerezo rya 28 ntwarante 2026 iho citiriwe Hair Match Eco kiri mu bikorwa vyagenewe guteza imbere agateka k'abakenyezi. Ico gikorwa cari gifise intumbero yo gushigikira iterambere ridakumira no kugira uburenganzira bumwe, guteza imbere no kugaragaza impano z'abakenyezi n'abigeme mu kubaha urubuga rwo kugaragaza ivyiyumviro vyabo biciye mu bikorwa bitandukanye vy'imico kama, inkino n'ubuhinga. Musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yamenyesheje ko ibikorwa vyose bijanye no guteza imbere agateka k'umukenyezi n'uruhara rwiwe mu kibano bikorwa biciye mu gisata ca komine kijejwe agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Yabandanije avuga ko uwo musi washize imbere cyane kugaragaza impano z'abakenyezi biciye mu nkino zitandukanye. Ikindi yamenyesheje ko abakenyezi bafise ubushobozi bungana n'ubw'abagabo kandi ko bakwiye kubugaragaza atabwoba, bakirinda kwikumira kuko umukenyezi ari inkingi y'iterambere rirama. Ku ruhande rwiwe Alice Shimirimana, umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano mu ntara ya Gitega, yarashimye ico gikorwa cerekana ubushobozi no kwitanga kw'abakenyezi n'abigeme. Yahamagariye abigeme kwizigira ubushobozi bwabo, kwihangana no kuba abahindura ibintu mu kibano cyane cyane mu bijanye n'iterambere. Yaremeje ko uburongozi bw'intatako butazokora kugira ngo bafashe guharanira agateka k'umukenyezi. Waserukiye umushikiranganje ajejwe ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira nawe yarashimangiye akamaro k'ico gikorwa Hair Match Eco mu kugaragaza ubushobozi bw'abakenyezi harimwo n'abafise ubumuga. Ashimira cane ukwihangana n'uruhara rwabo mu kibano. Yaribukije kandi ko guteza imbere agateka k'abakenyezi ari inkingi ikomeye mu kubaka igihugu kirangwa n'ubutungane, uburinganire n'icubahiro c'agateka kazina muntu. Yarongera arashima ingingo leta y'u Burundi iriko irafata mu gutsimbataza uburinganire no kurwanya ivangura hamwe no gushigikira uruhara rw'abakenyezi mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Waserukiye ONU Femmes mu Burundi Clarama Anyangwe yarashimye ico gikorwa c'inkino n'imico kama kikaba gitanga ubutumwa bukomeye bwo gushigikira agateka k'abakenyezi n'abigeme. Yarashimye imigwi yitabiriye ico gikorwa harimwo n'abafise ubumuga, anagaragaza ko ari ikimenyetso gikomeye c'uburinganire no gushira hamwe bose. Yarongeye avuga ko inkino zifise uruhara runini mu guhindura imibano, mu gukomeza ukwizigira, ubuyobozi n'ubumwe. Yarerekanye kandi ko akamaro k'ivyese slam nk'urubuga rwiza kugwaruka rwo gushigikira ubutumwa bwo gushikiriza kunganisha ibitsina. Ico gikorwa caranzwe n'inkino zitandukanye harimo iz'abagendana ubumuga handisport. Mu rukino rwa volleyball umugwi w'abigeme bo kuri lycée Notre Dame de la Sagesse do Gitega CND watsinze uwo kuri lycée Sainte Thérèse NF uronka agashimwe k'umuriyoni umwe w'amafaranga y'amarundi. No mu rukino rwa basketball umugwi w'abigeme wo kuri lycée Notre Dame de la Sagesse warongera atsinda kandi umugwi w'abigeme wo kuri lycée Sainte Thérèse ucuronka kandi akashimwe k'umuriyoni. Harabaye kandi igice c'ivyese slam aho abigeme bashikirije ubutumwa butandukanye biciye mu buhinga bwo kwivuga amazina, aho warushije abandi nawe nyene yatabanye akabahasha k'amafaranga angana n'umuriyoni. Ibirori vyasozerewe no gutanga ubushimwe ku bashoboye kwishura neza ibibazo vyerekeye agateka k'abakenyezi vyari vyateguwe mu kurangiza ukwezi kwahariwe abakenyezi mu ntumbero yo guharanira ubutungane budakumira muri komine ya Gitega.